ateye isoni kubona igihugu nk'u Burundi udashobora kuronka ahantu ugenda kurabira reresi itaratangura kuja kuri internet canke itaragera ahantu kanaka. Hari ikindi kibazo c'ugwaruka bava ku buzi butandukanye bakabura ahantu bogenda ibibanza vyo kwidagaduriramwo bifise mu gakamaro ko kungura ubwenge no guteza imbere ubutunzi. N'ubwoko bwahe bw'ivyo bibanza mudoteza imbere muzoshiramwo n'uburyo ubuhe kugira ubwo gwaruka baze bararonka ahantu bagenda bavuye ku buzi ho kwidagadura. Ubwa mbere hoho nagomba ndabibutsa ikintu maze kuvugaho kenshi ariko nagomba ushaka gusubira gushimikirako cane. Leta ntitegerezwa kuba yikora ibikorwa yinjira mu bikorwa vya misi. Nkunda gukoresha ijambo rivuga ngo leta ikwiye kuba nk'umusifuzi mu kibuga c'umupira, ntikwiye kuba umukinyi mu mupira. Ni kuvuga ngo iyo leta itunganije neza ikirere kikaba kimeze neza ku buryo abantu bashobora gushira imitahe, haba ari amahoro, abantu bose bafise imigambi ishobora gutuma haba ivyo kwiteza imbere canke ibijanye n'ivy'imico kama biraborohera n'ingoga gutangura ibikorwa ivyo ari byo byose byotuma habaho korohereza abantu kugira imibereho myiza. Ico ngomba kuvuga niki? No kuvuga ngo hariho ubwa mbere twavuze ivy'inkino, twavuze ibintu bijanye kurabiramwo amareresi. Murazi muri kino gihe ateye isoni kubona igihugu nk'u Burundi udashobora kuronka ahantu ugenda kurabira reresi itaratangura kuja kuri internet canke itaragera ahantu kanaka. Haba hari ahantu bagenda abantu baza kwicara bafungurira bunywero canke bagenda gutamba bakanezerwa. Ivyo rero si leta yoza kubikora kuko leta itanguye kuvyinjiramwo ica yonona, ariko itegeza gutuma habaho ikirere ciza aho abanyamitahe bashobora gukora ibi bikorwa bakazana imitahe yabo, hanyuma abarundi n'abarundikazi bagashobora kuronka akaryo keza gushobora kujaho baruhukira bakinezereza. Ariko ico nagomba kugarukako ni ukuraba bimwe bishobora gutuma n'ingenzi zishobora koroherezwa zica zituma ziza mu Burundi. Nuko ivyo twoha agaciro n'ingoga ni ibintu biba byerekanye yuko atana handi hantu henshi wo bisanga. No bahakarorero turavye nk'ikiyaga ca Tanganyika gushika ubu gishobora kuba ikiyaga cyo kuruhukirako, cyo gutemberamwo, cyo gira gishobora gutuma abantu benshi banezerwa, ariko ntituranashikana na rimwe kwijana y'ivyo twokorera kuri kirya kiyaga ca Tanganyika. Hariho ibibanza bitandukanye hagati mu gihugu abantu bashobora kugenda kuruhukiramwo, usanga bidahawe novuga agaciro bikwiriye kugira ngo abantu bashobore kugenda kuraba ahantu baruhuke, abashobora kugira ingenzi zishobora kuza kuraba ivyo bibanza. Ariko rero hariho n'ibindi byo kwidagadura, kunezereza, byubahirije imico y'abarundi, bikubahiriza ico no kwita les mœurs. Ivyo nibaza yuko igihambaye n'ukorohereza abantu bagomba gukora ivyo bikorwa. Ubwa mbere hoho kuko murazi mu gihugu nk'iki ciwacu abantu twaciye muri vyinshi, twakomerekejwe na vyinshi. Iyo ugize imana ukaronka umuntu nk'abiri bazi gutwenza abantu bagatwenga, uravuga ati ibi ni vyiza, ariko ugacibaza ati yatwengeje bangahe ku miliyoni 12 hoboneka abandi benshi bakagira amahiganwa nk'ayo canke ivyo. Rero igihambaye muri ivyo nuko tuzogerageza korosha ku bijanye n'amatagisi bitanga kugira ngo bishobore koroha gutangurwa mu gushikirwamo imitahe, hanyuma kandi ntibije ahantu hamwe gusa. Murazi igihe usanga ibintu byose biri Bujumbura gusa, aho ugasanga mu bindi bisagara bigize intara z'igihugu abantu benshi ntibumva ko nabo bantu babikeneye, kubera ko usanga uburyo bw'amafaranga waburi cyane mu bisagara bikuru nk'Ibujumbura canke Igitega. Rero ahanini kuzoba cyane kugabanya amatagisi kuko niyatuma benshi batinya gushiramo imitahe kugera ku rugeza aho bizoba bimaze gushika aho biba ibintu bifadika, ariko kizoba mu bintu duha agaciro cyane kuko wobwira abantu kugwiza umwimbu mugabo batorohewe mu mitima, batafise umunezero ntaco bibamarira. Rero naho bidategeza gutwara umwanya wo kugwiza umwimbu kuko babivuze neza, abantu bazokora cyane kuko dutera imbere, hanyuma baruhuke bikwiye kubera ko bakoze cyane. Ariko ari igihe twisanga umengo abarundi kenshi turaruhuka cyane umwanya munini tugasanga dukora gake. Rero nababwira nti mukanyizera kugira ngo ndabarongore, si ukubabwira ngo muzoca muryama ngo leta izobakorera ibintu.
tuzoba bereka ingene mwokora n'ishaka mutera imbere n'ingoga kandi muri umwanya wo kunezererwa ivyo mwashitse ku nk'umwimbu kw'ivyo nifatiye ko akarorero mu buzima sinzi kumvuga umuntu ngo yashaka kwirirwa aryamye canke yashikanye isaha imwe saa zibiri aryamye atariko arabwiza umwimbu rero sinibaza yuko hazoba kubwira abantu ngo turabasazeraniye yuko ibintu byose bigiye kugenda neza mutakoze ariko kandi azi ko abarundi bakunda gukora kandi banezererwa kuronka umwimbu mu vyo bakwiriye cuye.